ndagaruka rero ngarukiye nihanganira mu buntu bw'Imana. Umugabo wanje aramparika arigira ahandi aranta nguma mu buntu bw'Imana, niwe yabaye umugabo wanje Imana yarangiriye neza. Yesu arankoresha ndaruha ndubaka n'akazu gakomeye, ubu singira ngo ndiko ndabigwa, nibyo si Imana yabinkoreye, jewe nari kubishobora. Abantu baratangara ati mbega we warusa ako kabati gute? Ni Imana yabimpaye. Bakunzi ba Meyiha TV turabaramukije canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Mwabibonye ko twagendewe n'umunyokuru ageze mu zabukuru mu kiganiro Yesu n'inyishu, ahagira dushingira intahe atubwira ibyo Yesu yamukoreye. Reka twidondore aca tugira ku muriri. Ego je izina ryanje nabaye ni Manisha Veronica. None rero jewe ikintu noshinga kw'intahe, Imana yarangiriye neza. Ubwa kare nagendera mu mwiza ngaha ndasengera, umugabo wanje ati ndaramparika nguma mu rusengero rw'Imana, aha nahavyariye umwana. Rero Satani irantera, mu kanya gatoyi narasenze ahamparikiye, ndamera nk'uwuja inyuma yagwo, ndajarajara ndagenda iyo ubagize ngo niho noronka amahoro, ngo nkagira umwidegemvyo. Uwo mwidegemvyo nshitseyo nahize ukwe amezi 2, ica biranka ati subira handi wahora. Nkaguma numva ijwi rimbarira yinyagiriza ko ngaruka mu kibanza nahoramwe, ati vyigenderamwo sivyo. Nca ndahindukira niguma mu ngoro yanje, nkaguma numva indirimbo ziza mugabo nubwo naringiye ahandi sinasenga uko bikwiye. Narumva yuko nsenga numva kwipfuza ngaha, indirimbo zo ngaha no gusenga kwakwa ariko kuja mu mutwe. Nca ndagaruka rero ngarukiye nihanganira mu buntu bw'Imana. Umugabo wanje aramparika arigira ahandi aranta nguma mu buntu bw'Imana, niwe yabaye umugabo wanje Imana. Ndasigarana utwana 3 abana narababuze aha nari mu mbyaro 10, ariko Imana yampaye 3 tubonye dukwiye. None rero nukuri ndacagoma mbandanya Imana ikirananyakura, ni ndekera kuririmba, irambarira itigenda uririmbira Imana. Nkaguma ngira ntije buririmbye sinzobushobora, ndi kuko ndi mukene ndukunyene. Niho umugabo yarantaye singira kana mu nzu, none ndoririmba gute nongere nkore twadukogwa. Hanyuma ndahora umwaka urahera, bisubira ndaryama mbona neretswe genda kuririmba, uzobishobora uzobikora byose uzobishobora, ntuzoba mukene. Candaza ndiyegurira Imana, nukuri ubundi mu buririmbyi bw'Imana. Satani mugabe ikaguma inkubagura, eje muni ndagwaza abana matana mugabo nagumye nihanganye. Akana rero Imana yampaye bwana 3 karafatwa n'imiyaga. Iyo miyaga nukuri abandi bakubaguzwa mu isi, nagumye mpereza Imana. None uwo mwana ngoma ku mavi, mugabo yari yihanye ngaha yiga ngaha arabatizwa. Aca rero umaze gusohora umwana baramujuragiza, uyiga muri Pendigote hari muri urya rw'inyakuguma. Indaco ko yirukiye Imana akaba atirukiye mu isi, Imana hagiye yamubonye. None rero ubu ari karatora ubwenge, byamuguruye muri uku kwezi nyene. Mugabo ngo aguma yumva ibintu ngo bimuduza ngo bikongera bikamumanura, urumva ntarakira neza. Mugabo ndi ku mavi, nukuri uwo mugabo twarahukanye, uwo mugabo yibereye iyo ku mugore wiwe, nanje ndaho muri utwo twana. Imana yarangiriye neza, Yesu arankoresha ndaruha ndubaka n'akazu gakomeye, ubu singira ngo ndiko ndabigwa, nibyo si Imana yabinkoreye, jewe nari kubishobora. Abantu baratangara ati mbega we warusa ako kabati gute? Ni Imana yabimpaye. None ubundi mu buririmbyi bwanje Imana imfashe nindosubire gutaraguza mu kibanza canje. Ego je nashimira Imana, nashingira indahe nibyo Imana yankoreye. Ego Numvise uvuga icy'abana, mbega mwabuze abana bangahe ubu musigaranye bangahe? Abana sigaranye mu mbyaro 10 mfise 3 gusa, abandi n'abana 7 baragiye ndaheba kandi bagenda bakuze. Hariho ninda yagenze kuntwara sinigwa ndayivuga, mugabo narihanganye n'ukuri. Mugabo bwa kare rero kera rero ntaraza ngaha aha muri uru rusengero, igihe nababura amaboko akiriho hari kera, urabona ko nshaje.
urabona mabukwe twaragenda tukajuragirika ngo tugiye ku bapfumu, aho rero sinari bwamenye Imana. Mu bapfumu tukagenda, ariko abana banje ntibareka guhwera, hari n'uwapfiriye ku mupfumu bagira ngo tugiye iyo, ariko rero numviye Imana sinasubije, niyo ndayenda kuntwara nibereye mu Mana, mbere niyo yanayinguyemo ntiyari kumvamo, naje ndashinga n'intahe ngaha, niko Imana ntabaye ikakinguramo, ni Yesu yakinguyemo, bavuga ko tuzojana nayo, niyo naciye mperukira ko nta n'uwundi mwana asiye kubyara, nihanganiye aho nyene. Yego turumva ko Yesu yakukoreye ibitangaza, koko Yesu ni nyishu. Mbega kugira ngo uhebe kuja mu bapfumu wavyiyumviriye gute kugira ngo uhebe ico gikorwa? Je kugira ngo mpebe kuja mu bapfumu navyiyumviriye kuko mbona naguma ngenda nsanzaza ibintu nkabona ndaco bimariye, babanje bakaguma bagenda, igenda kwiye kwiyegurira Imana izontorera na dukeya nindoturongere mu Mana, ariko ngiriye mu Mana nukuri yarampaye abahungu batatu, none bari babyaye abuzukuru bari mu rugo baruzuye, nuko ari Satani garutse, mugabo nayo nyene Yesu azoyitsinda kubera uwo mwana ariko araguruka. N'ubu ndiko ndishima nguma ndamupfukamira ndamuha Imana, ndazi yuko Yesu azobikora kuko uko byaje siko bikiri, ico rero nshingiye intahe. Turabona yuko ugeze mu zabukuru, uratubwiye ibyo waciyemwo, twagomba utekerere impanuro abakiri bato. Hariho abubatsi ngo vuba usanga batevye kuronka ibibondo, nabo bakaca baza kuronderera mu bapfumu ngo nibo batanga abana, ariko hejeje kutubwira yuko Yesu ariwe ari nyishu, warose abana umaze guheba izo nzira zo mu bapfumu. Batekerera impanuro nabo abo baba bari mu bibazo nk'ibyo byo kutamenya. Ego nukuri baba batari muri ibyo byo kutamenya, baba bariyo, ndabatekerera impanuro yuko boguma imbere y'Imana, uhagaze kubyara Imana ikarundikamo ikibondo, uwuciye mu mageragezwa akihangana, kandi n'ubundi mu mageragezwa mugabo ndayaha Imana byose, kuko jewe nama ndageragezwa siba gushinga intahe ngaha, Satani nayo gikizi kantanga imbere, mugabo byose ndabihereje Imana. Byo byose niko uzozarahanura umuntu akagoma mu Mana, akagoma atihebura, agiye kumererwa nabi akabihereza Yesu, Yesu nayo niyikora. Yego urakoze, Yesu aguhezagire kandi agukomeze kwihanganira ibyo bigeragezo, kuko tuzorangiza kugwana intambara niyo Yesu yagaruka kutujana. Turakwipfurije iherezo ryiza, Yesu aguhezagire.